Abajejwe ishirahamwe One Encore Tubura bari kumwe n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega baragize urugendo kuri wa kane igenekerezo rya 27/2026 muri komine ya Gitega zone Murenda ku mutumba wa Mwanzari mu ntumbero yo kuraba uko umwimbu w'ibigori w'abanywanyi bashigirwa n'ishirahamwe Tubura barimye hamwe wifashe. Muri rusangi mustanteri wa komine Gitega J.P.G yarakeje ishirahamwe Tubura ku bikorwa rikora mu bene gihugu mu kubaronsa ivyankenerwa bituma abenegihugu baronka umwimbu umeze neza. Yarakeje kandi abenegihugu kuba barumviye indongozi bagakorera hamwe. J.P.G yahamagariye abenegihugu kwijukira korora ibitungwa bito bito kwimbazanya barega kugira ngo baronke ifumbire kama isahiriza. Yarateye intege abarimyi yongera bahamagara no kumviriza impanuro z'abahinga. Tubura nakaba yisavye ko haruhande yo gufasha kugwiza umwimbu yuko borondera mu gufasha guhingura umwimbu. Yameneje kandi ko bazobandanya bashigikira uko bashoboye kugira ngo ibikorwa bitere bije imbere. By'ukuri turakeje cyane ubwa mbere abarimyi bacu kubera bumvise akamo bagiye barategwa n'indongo zitandukanye ko gukorera hamwe ko kwijukira kwima kijambere. Turakeje kandi cyane rino shirahamwe Tubura rimaze imyaka itari mike riko rirafasha riterera mu iterambere y'iki gisata c'uburimyi mu gihugu cyose na cyane muri komine nziza yacu ya Gitega, aho tubona by'ukuri yuko ubuhinga bwo kurima bibigisha ibyankenerwa babarosa kugira bashobore kurima neza byashoboye gutuma abene gihugu baduza umwimbu. By'ukuri ntimugumiriza hanye nahabwo murushirizeho kwitabira no mugambi wo kurimira hamwe mbere no gukurikiza impanuro duhabwa n'abahinga kugira ngo dushobore kurima kijambere, dushobore gukoresha imbuto zirobanuye duheze tugwize umwimbu. Namwe rero muri Tubura turabasaba yuko hampande y'ibi bikorwa vyiza muri ko murakora byo guhimiriza abarimyi kugwiza umwimbu, twigire kandi n'ikindi kibazo namwe mu bwisho muterere mu guhingura navyo n'umwimbu tuba twarose kugira ngo tubandaye tuha agaciro kurusha. Innocent Ntirampe yaserukiye buramatari w'intara ya Gitega yarashimiye abenegihugu kuba barashize amatongo hamwe kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu. Nubwo imirima imeze neza ngo haracibonekeza n'indi itameze neza kubwo kubura ifumbire, ariko yararemesheje abenegihugu kuko leta yafashe mu ntoki ico kibazo c'ifumbire. Yarashimiye kandi n'ishirahamwe Tubura ribandanya riba hafi abenegihugu. Innocent Ntirampe yahamagariye abenegihugu kubandanya bategura irima ry'impeshi kugira ngo batere kijambere. Yasavye abenegihugu kuzobika neza umwimbu bazokwimbura ndetse kugira ngo baronke n'umusesekara bazoshora ku isoko. Urongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi muri komine ya Gitega Nkishimana Apollinaire nawe yarashimye iryo shirahamwe Tubura kuko rikorana neza n'abajeje intwaro n'uburimyi kuko bigisha bagiye inama n'ingingo uhereye ku mutumba. Jean-Claude Yamuremye nawe ajejwe igisata c'imigenderanire muri Tubura yameje ko nubwo hagaragaye ubukene bw'ifumbire yo mu bwoko bwa ire ngo baragerageje gutanga nk'iya bari basanzwe bafise mu bubiko kugira ngo abanywanyi babo bafumbire imirima yabo. Yahamagariye abenegihugu kugwiza umwavu w'ikirundi kuko Tubura isanzwe itanga inyigisho z'uko bowuhingura. Kuri ire mwaronse bijya biro 10 twabaha komande twabagiriye muri iki gice kirima c'agatasi no kuri fomi ntayo yashoboye kuturonsa, twabahaye kuyagiri yagiye irahitira. Tukavuga ruti nivyizere vyinshi yuko mu bindi bice vy'irima bizokurikira kumbure bizogenda neza, umwavu tukawushikiriza tugwize wa mwavu w'ikirundi. Nitwakoresha umwavu muke imva ruganda muga duce dukoresha umwavu mwinshi w'ikirundi. Ikumana Leonard nawe akaba ari umwe mu benegihugu akurikirana iyo mirima yashizwe hamwe kugira ngo barimire hamwe yo ku mutumba wa Mwanzari. Yarashimye inyigisho bahabwa n'ishirahamwe Tubura kuko ubu bimbura neza. Uretse inyigisho bahabwa n'iryo shirahamwe Tubura ngo bararoswa n'ibindi vyangombwa bikenewe mu burimyi nk'ifumbire, imbuto zirobanuye n'ibindi. Ku mugambi wa Tubura waje hageze turavye uko tubayeho neza cyane. Kare mu myaka yahera twaratera ibigori tukabara n'ibyo twimbura tukabara n'ibyo turya, ariko ku mugambi huziye udufasha muri byose. Yaba umukene ntamererwa nabi ngo kubera ngo abuze ibyangombwa, muratose imbuto amase twatuza no kudutera. Ubu twimbura cyane rwose bihagije, tubafise ibyo turya ibyo tubika tugasomesha abana tukiteza imbere tukagira n'umwimbu tubika uzodusahiriza mu gukura ibindi bikorwa dufate twabuze amase tukaza dushora wa mwimbu wacu ukuri kwa mukanda ntabwo twari dufise. Ahubwo cyo nsaba muzogume mutuba hafi mu hamwe mwatwitayeho.
Eka Nimbona Gloriosa asanzwe afise indimo muri ico gice aremeza ko kubera inyigisho n'ubufasha bw'ibikoresho bahabwa n'iryo shirahamwe Tubura ngo barimbura cane bihagije ndetse bagashobora kwiteza n'imbere. Nukuri turakenguruka cyane gose Tubura nukuri yaje hageze nta vyinshi no kwirwa ndarandirako nukuri nukuriteza imbere hanyuma namwe muze muraturosa amase aze hakiri kare nk'ubu maze nk'ubu amasaba yamaze gushika kugira ngo nyene turime amase yamaze gushika mu nzu dutere hakiri kare aha nyene nko mu kwa kabiri nko ku itariki 20 twari guce dutangura gushira ibiharagi mu kuzimu nane ni kubera cyane amase ubona turaronka ni mutunyarukirize aze n'ingoga hanyuma dutere bidacikirwa. Mwumenya ko urwo rugendo rwabandanije muri komine ya Karusi muri zone Buhiga umutumba wa Mwoya aho nangene basanze imirima y'abanywanyi bishirahamwe Tubura yifashe neza. Abarimyi bo muri ako gace nabo nyene bakaba basavye yuko boza bararonswa ifumbire ku gihe kugira ngo bashobore kubandanya bagwiza umwimbu neza.